Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ngo Senarede ntigikurikiza akarangamutima kawo nico catumye umugambwe kaze FDD ukuramwo akarenge abanywanyi ba FNL indwi nibo babuzwe irengero mu cegeranyo c'umwaka wa 2018 ca Fokode mu mugambi wayo ndondeza hanze y'igihugu cacu naho Laurent Gbagbo yahoze atwara igihugu ca Côte d'Ivoire yambitswe izera na sentare mpuzamakungu. Ndasubiye ko ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye n'agateka kazina muntu ishira hamwe Fokode mu mugambi wayo ndondeza ryashize habona abanywanyi indwi ba FNL ya Agathon Rwasa banyurujwe muri uno mwaka uheze w'2018 Pacifique nini nahazwe arongoye Fokode yagiriza leta y'u Burundi kuba itagize icikoze ngo abo baburigwa irengero baboneke kurikira Pacifique nini nahazwe mu matohoza isekeza ndondeza ryakoze mu mwaka uheze ryarabonye abantu bashika indwi bava mu mugambwe FNL wa Agathon Rwasa bafashwe mu mpera z'umwaka hagati y'ukwezi kw'icenda n'ukwezi kw'icumi na kabiri muri abo ndwi harimo umwe yari umusirikare yakora mu biro bikuru bya gisirikare yahoze agwana muri FNL hariho babiri nk'umwe wo mu Cankuzo yitwa Sylvain Magogwa n'umuhungu w'umunyeshure yitwa Jean-Marie Vianney Shimirimana abo banyurujwe inyuma yaho hari haciye akanya gato baherutse guhunguka bava mu gihugu ca Tanzania aho bari bahunze umwe mu 2015 uwundi muri 2016 bahunga iterabwoba bariko barakorerwa n'abarongoye umugambo w'CNDD-FDD canke iperereza ry'u Burundi harimwo batatu uwitwa Ferdinand Terateka yafatiwe hamwe n'abandi babiri bari baratowe muri commune ya Muha uwitwa Theogene Sengiyumva be n'uwitwa Jean Berkimase na Karutimana abo bakaba bafatiwe mu Kanyosha kwigenekerezo rya 16 mu Nyonyo mu mwaka wa 2018 harimo kandi novuga abantu babiri bo mu ntara ya Cankuzo bose bagiye bafatwa n'uburongo iperereza aho nyene mu ntara ya Cankuzo abo nabo hariho Sylvain Magogwa namaze kuvuga hakaba n'uwitwa Jonas Mugara abo rero usanga bafatwa cyane cyane n'imbonera kure n'abakunda bategetsi bo ngaho bakaca bahereza Bonaventure niyo nkuru arutwara iperereza mu Cankuzo wakaja kubapfungira muhiriwe mu nyuma bakabugwa irengero ryabo ibi byose bikerekana ko muri uyu mwaka wa 2018 ibijyanye no kugwanya abo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ko vyateye biduga ku rwego rwo hejuru nkuko twaheruka kubivuga twari twasanze mu gice ca mbere c'umwaka abantu bari bakariwe cyane baraba MST mu gice ca kabiri c'umwaka naho bikaboneka ko aba FNL bo kwa Agathon Rwasa aribo bakariwe ngira cyane cyane kubera nk'uruhara babonetse bari bagize mu kwiyamiriza ibwirizwa shingiro rishasha rya Petero Nkurunziza. Philbert nini nahazwe n'uwundi yahohotewe yafashwe itariki 28 ndamukiza mu 2015 n'uwitwa Ayubu akorera iperereza avugwa kenshi mu bikorwa nk'ivyo Philbert akaba yaturiwe ku maguru hakoreshejwe amama aturira y'amasashe baramutema kandi n'umupanga mu bice bimwe bimwe by'umubiri akaba yashoboye gutoroka igihe yarazi ku buzima bwiwe buheze kurikira ivyamushikiye. Nari nzindutse mu gitondo kugira umuntu azinduka ngiye gutora imodoka kuri station nza mbona rero bantereye mu modoka bamaze kunterera muri pick up barantwara bafunga itambara mu maso nagiye kumenya yuko ngeze muri documentation ari uko mbonye abantu bariko bararira ninjiye mbona banyinjije ahantu bita ngo muri chambre noire niho Ayubu yaza ngo kagahungu twazana ngo kari hehe ugasohora ngo kazana inkoho z'abapolisi bivye hari huzuye ibintu imipanga ubuhoro ibiki ibintu nyene by'ubwicanyi byinshi cyane baraca baramboha umugozi amaboko inyuma barambwira ati ramvye ndaramvya barambwira bati
ntushobora kuzana za nkoho ndambwira ati genda umushoferi nari nzindutse gukora akazi kanje ka misi yose oya murazana izo nkoho mutunze canke inkoho mwatsa babosi ni jewe ndi umushoferi raba n'ivyangombwa nari mfise photocopy raba n'ivyangombwa nari nigiriye ku kazi ka misi yose je nsanzwe ndi umushoferi ngo yangurazana za nkoho ngo mutera uw'indege ngo nyine baca baramboha bamaze kumboha bambwira ati ramvye amaguru baca barankubita ipingu rimwe ngaha iyindi ku kuguru ngaha ndaramvye amaguru ngo zana ya mashashi baca bazana amashashi barayazingazinga bamaze kuyazingazinga ngoroye amaguru amaboko aboheye inyuma baca bazana batangura kunturira badomeka n'ikibiriti bakanjojotereza ko ajya mama y'amazi y'ishashi ngo n'ubu nturazizana urabona umuntu aturirwa n'ishashi atashobora no kwiyagaho bariko baramuturira baranturira n'ukuri ndumva yuko ubuzima bwanje buheze bamaze kunturira ngo banza mukareke ngo kavuge ndavuga ati je nta nakimwe nshobora kuvuga kubera nta kintu nakimwe nzi n'ivyo vya manifestation je ntavyo nzi nari ngiye ukazi kanje ka misi yose ngo zana umupanga ngaho ngo tumukure kwizose niho nabona bazanye umupanga ankubita uwa mbere wo mu mutwe inkovu ndayifise ngaha ngiyi ngaha ndayifise inkovu ankubita umupanga amaze kunkubita numva ubwenge numvise ikintu gize ngo du nguratinda uvyemere ntangura kubura ubwenge mbuze ubwenge ndaguma ngaho ntivyatevye gatoyi ubwenge buragaruka ngo ubwenge buragarutse ngo narinzi ko ngo wipfishije shaka atora kandi umupanga awunkubita ngaha atema ngaha atemye ngaha mbona amaraso tanguye kujojota numva ukuboko kurabuze uko kumera niho nagiye numva badusohora mbona impa atangura kuvuga ati nivya naho muriko muravuga ngo nta bantu bariko barahohoterwa hariho abantu bari muri documentation bafungiwe naho mu vyanka turazi ko hari bariko barahohoterwa niho bagira ubwoba bamwe babakura muri documentation bagenda kubata mu binogo rusanga batwaye dufungana babatwara nanje nari ndindiriye yuko baza kuntora abantu ndavyibuka itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu niho baza abantu baje kuraba yuko hari abantu bari muri documentation baca banjana bati mumutware mu bitaro banze mu baca bantara kuri presserage candatoroka. Amakuru yacu tuyatandukire mu bijanye mu bivugwa na politique umugambwe KZFDD uherutse kuva mu runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta kubera uvuga ko senarede itagikurikiza akarangamutima bari bumvikanye. Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe avuga ko bari bashatse kwifatanya n'abandi banyepolitike mu kugarukira amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko rero akavuga ko basanze intumbero yarahindutse. Tumukurikire. Umugambwe KZFDD uri muri senarede igiteka warakwikenye cyane ingene senarede yagiye akora ingene yateye imbere ingene itunganijwe ariko dusanga hariho agahaze gakomeye gatuma ishangiro senarede yari yishinze ubu uko isanzwe itunganijwe idashobora kurishikako. Icyo cyatumye rero reka tukore neza tujye kubana neza uko twakora kera aho kuba mu kintu tubona yuko ahubwo ishobora gudindiza urugamba turimo. Urumva rero senarede yategeza gushyira abanyene yitondeka gushasha kugira ngo ihangane nuko kuri gushasha kubonetse kuko ubusukubahije bw'irwa shingiro ko nta nibihari n'amasezerano yarusha ahubwo kwari ukugwana kugira ngo azuke. Urumva rero senarede ko yari yavutse siko twaboneye ikwiye kubandanya twanabikoreko cyane amabikira ahantu usanga hari afite n'izindi nyungu umva ko senarede ico ikintu cabo bagenda bakagaruka bakeneye kuyitwara uko nyene aribaza mu matora y'ibihumbi ariko tukavuga tuti amatora y'ibihumbi ashoboke batwashyizeho bituma agenda neza ntabwo bishoboke no kuba dukomeye senarede igira ati nguvu nayo matora numva ntazoshoboka kiretse umuntu yabagiye kwifatanya na nkuru nziza nyene. Rero murumva ibintu nyamukuru n'ivyo nyene rero bituma tubona yuko ihangiro yishinze senarede nyene itabanje gusubira ngo yihindure yitunganye gusha izanemo izindi nguvu shasha ihindure n'imvugo ikoye gushasha bizoshoboka yuko ibishikako uko imeze nk'uko nabivuze. Uyo akaba yari Jean Bosco Ndayikengurukiye atwara umugambwe KZFDD. Onezime Nduwimana avugira senarede arabeshuza ibivugwa na Ndayikengurukiye Jean Bosco avuga ko vyo bavyiza abariko barava muri senarede bagiye gushinga umugambi mushasha wogira ico ukoze vyo bari vyiza cane kandi bo bashigikira ariko akavuga ko vyo bavyiza bagiye neza. Tumukurikire. Ko rero
habaho 2, 3, 4, 5, 8 bashinga urundi runani rumwe 2 canke 3 canke yandi mashira hamwe yiyongera kuyo dusanganywe afise intumbero nk'iyo dufise yo kugwanya intwaro y'icaduka y'Ibujumbura niho nyango ry'amasezerano y'Arusha nibwirizwa shingiro riyakomoka ko ryo mu 2005. Ivyo nukuri nta ngorane nimwe biteye kandi bikozwe neza mu bwitonzi vyoba vyiza kuko abantu bavyumva kumwe bashobora guhanahana ijambo abavuga bati jewe hajya nari naranizwe sinamenya nibiriko birakogwa bagashira hamwe batagwanyana nibaza ko atakibazo na kimwe kirimo. Ikidashoboka gusa nukwibaza ko kugenda ututse umuntu ko bica bibavyo canke ico gitutsi kimuhomako kumubeshera kwico kinyoma kizokwama kirakaramata cyaje kuvuga ko Senarede imyaka yose imaze ko ataco yakoze ngo vyoca bibavyo ahi bambewe kuko abazi ico yamaze barakibona utakibona nawe nuko yari umurorerezi canke yari afise iyindi ntumbero canke ari babandi bavuga bati ico ntakoze nikikabeho. Ariko rero ndongenda subiyemwo wogenda agiye gukora urundi runani go kuduza ikivi kurusha atari ko gusubiza inyuma abantu akabikora mu rupfasoni twebwe twomushigikira. Nayo mu bijanye n'indero ngo abanyeshuri bari muri kaminuza ngo ntibaronka umuco ukwiye iyo bagiye kwiyandikisha kwiga ibitera ikibazo iyo hageze ko baronka impamya bushobozi zabo. Ivyo bikemezwa n'ubushikiranganje w'inyigisho za kaminuza igihe umwaka w'ishure wagira utangure. Tumukurikire. On a senti que les gens n'étaient pas suffisamment éclairés. Rimwe na rimwe abanyeshuri ntibaronka umuco ukwiye mu kwiyandikisha mu makaminuza, bamwe mbere bigasa nuko bagwa mu mutego mu kwiyandikisha mu bisata bitarekuwe, hanyuma hageze ko baronswa impamya bushobozi akaba ariho tugaruka kwiga amadosiye twari kuba twarasuzumye bacinjira muri ivyo bisata. Duca dusanga birakwiye ko dutanguza mu ntango z'umwaka w'ishure wa kaminuza wari we wose ibisata birekuwe kwiyandikishamwo. Guhera kuwa mbere w'indwiza bizoba vyatunganijwe na cane kubadufasha no mu makaminuza atandukanye ku mwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira w'ibihumbi 2019. Tutabisuzumye neza rero twoba turiko dutanga ingwati ataco zimaze hamwe n'impamya bushobozi z'amanyanga. Birazwi ko amakaminuza ya kino gihe ataramura abanyeshure bafise ubumenyi bushimishije. Dutegerezwa kugira ico dukoze, ni intambwe yo kugira tuzifashe mu kiringo c'umwaka n'ivyabandanya bitera imbere bazoshobora kwiyandikisha biciye mu buryo bubereye. Hariho n'ikindi kibabaje aho amashuri amwamwe agenda kagirire atigeze amenyesha uko abayeho. Ivyo biri mu byo tuzokwitwararika mu minsi iri imbere. Ariko imbere y'ivyo amashure yamenyekanye ko yahomvye twaramaze kuyahagarika. Reconnus par nos évaluateurs comme étant en faillite, on les a tout simplement suspendus. Amakuru yacu yarangize mu ivugwa hanze y'igihugu cacu wahoze arongoye igihugu ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo hamwe n'uwahoze ari umushikiranganje wiwe Charles Blegude. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe yabejeje yongera isaba ko barekugwa ubwo nyene kuri wa kabiri. Iyo ngingo ntiyagiye mu ngiro kuko babangiriye gushika ejo isaha 4 kugira umushikiriza manza yabitwariye aronke umwanya wo kugira icavuze kuri iyo ngingo. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Ingingo yo kwambika izera uwahoze ari mukuru w'igihugu ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo n'uwahoze ari umushikiranganje wiwe Charles Blegude yafashwe n'abajiji babiri kuri batatu bari bashashe. Abajiji babiri aribo Geoffrey Henderson na Kuno Tarfisel nibo batoye ko abo bagabo babiri bareko kubunyene kandi bakidegemvye, mu gihe umujiji umwe yitwa Olga Hella wewe atarabishigikiye. Iyo ngingo ishobotse mu gihe haraheze inshuro 14 zose ababuranira abo bahoze ari abategetsi mu gihugu ca Côte d'Ivoire basaba ko barekugwa vy'agateganyo, ariko iyo sentare ikavyamirira kure. Iyo ngingo ijikwirikira urubanza rwari rwashashe kuwa 13 Kigarama umwaka uheze. Aho irahe iyo ngingo yakiranywa kanyamuneza kenshi n'abayoboke ba Laurent Gbagbo bari bahishikiye kuri uwa kabiri kumushigikira, ariko iyo ngingo ntiyashobotse ishirwa mu ngiro kuko sentare yashimye kurindira umushikiriza manza yabagiriza ica yivugako. Sentare yahavuye ishinga isango ryo kuri uwa gatatu igerekezo ya 16 Kigarama ko ariho hazofatwa umwanzuro, mu gihe umushikiriza manza yabagiriza yo kunguruza bishobora gutuma iyo ngingo idashirwa mu ngiro canke mbere
akunguruza ariko igashirwa mu ngiro mu gihe iyo ngingo itoshirwa mu ngiro kubera bunguruje ivyo vyotuma Laurent Gbagbo na Charles Bregude atawumenya ryari bazosohoka muri iryo bohero. Uwo yahora arongoye igihugu ca Cote d'Ivoire yahagaritswe kuwa 11 ndamukiza umwaka wa 2011 iyabija acajana gufungirwa ahitwa Korogo mu buraro bw'igihugu ca Cote d'Ivoire ahava yungururizwa mu munyororo wahitwa Scheveningen urirahe mu gihugu c'Ubuholandi ku 29 munyonyo umwaka wa 2011. Urubanza rwiwe rwatanguye kumviriza ku 2080 umwaka wa 2016 yakwikiranwa kubwicanyi bw'agahomera bunwa n'ivyaha vyo mu ntambara vyabaye nyuma y'amatora y'umwaka wa 2011 ariko uwo yahora aramutswa igihugu ca Cote d'Ivoire yagumye yamirira kure ivyo yagirizwa. Ndagukengurukiye Thierry Bigirindavyi ni no kuri no nkuru dusozere kwa no makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.